nyakubahwa mwepiskopi mukuru w'inararibonye, basaseredoti b'umukama mwese muri ngaha, bihebeye Imana bacu mwaserutse ngaha, bakristu barayike mwaje muserukira abandi muvuye mu maparuwase yose ya diyoseze nkuru ya Bujumbura, batumire muri ngaha namwe mwese bakristu dusangiye gusenga umwaka mwiza. Muri uyu mwaka turi muri yubile y'imyaka 125 tumenyeshejwe inkuru nziza, tukaba twayihaye ihangiro rishira imbere ingo n'imiryango. Muri uyu mwaka kandi muri diyoseze nkuru yacu ya Bujumbura turi muri wa mugambi munini wo kubandanya turaba ingene twokubaka ekleziya muryango, kuko nabibabwiye mu ntango z'inkuka y'imisa. Twashimye ko muri uru rubanza rweranda rwo gukenguruka umwaka mushasha twozirikana ishingiro ry'umuryango, twihweje umuryango mweranda w'i Nazareti. Tugomba gutyo ko ivyo uwo muryango mweranda w'i Nazareti washimikiyeko n'ivyawuranze bidufasha natwe kubaka neza imiryango n'imibano yacu, ku buryo iba imiryango n'imibano ikomeye, kuko ariho honyene ishobora kumenyesha inkuru nziza. Tubihereye kw'itsitso, icambere tubona nuko kuva mu ntango icitwa umuryango ari umugambi n'umuhamagaro w'Imana. Kuva Imana ikirema umuntu niyo yashimye ko umugabo ataba wenyene, ikimuronderera yonyene ubwayo umufasha kugira ngo umuntu abe mu buhibwe bwuzuye. Niko tubisoma mu gitabo c'Amamuko. Nico gituma n'igihe abafarisayo bariko baraharira kuvyo gushobora kwahukana, no kuvuga gusambura umuryango, bishimikije ingingo yafashwe na Musa, Yezu yabishuye abasaba gufatira urugero ku muryango nk'uko Imana yawutegekanije mu mugambi wayo kuva ikiwurema. Tubisoma muri Matayo kigabane c'19. Umuryango rero si ishirahamwe risanzwe ry'abantu boba bigira inama y'ingene bobana, si no gukurikiza gusa umuco w'igihugu, ni umugambi w'Imana, ni umuhamagaro tubwirizwa kumenya ko ari umuhamagaro nk'iyindi mihamagaro yose yo muri ekleziya. Mu muryango mweranda w'i Nazareti niho bibonekera neza, naho Mariya yari yasabwe na Yosefu wo mu muryango wa Dawudi bakurikije umuco w'igihugu, urugo nyarwo rwagiye gushingwa ari uko Imana itumye intumwa yayo kubarira Mariya na Yosefu umugambi wayo, gushikaho yubahura Yosefu iti ntutinye gutwara Mariya wawe nk'umugore, kuko uwo yibungenze ari uwo yasamye ku bubasha bw'uwo mw'ijuru. Baca rero barategera ko ari umugambi w'Imana uyo muryango Imana yagombye kuvukiramwo, umugambi w'Imana. Tukiri kuri inkingi rero ya mbere, nituzirikane ko ishingiro rya mbere ry'ukubaka imiryango n'imibano yacu ribwirijwe kuba Imana yonyene ubwayo nico idushakako. Ukugira amasezerano no kuja inama ni vyiza cane, biranajanye mbere na kamere yuko turi abantu. Kugira amasezerano hagati yacu, kuja inama n'ingingo, ariko kugira ngo imiryango n'imibano yacu irame,
amasezerano n'inama z'ukubakira hamwe waba umuryango cyangwa umubano bibwirijwe kuraba ko bihuye n'umugambi w'Imana. Tugomba rero ko n'imiryango n'imibano yacu irema, nitwitwararike kwama turimbura niba turi mu mugambi w'Imana. Tutoba twahavuye tugomba kuza turicishiriza hacu tukava muri wa mugambi w'Imana, tukibagira ko turiko turarangura umugambi w'Imana. Kuko iyo bigenze gutyo, wa muryango tugomba kubaka, wa mubano twagira ngo turiko twubaka bisambuka, tugatangura gutangara twebwe nyene. Kubakira ku Mana. Inkingi ya kabiri umuryango w'i Nazareti yotugirira akamaro ni yerekeye inzira y'ubuhigwe bw'abagize umuryango canke umubano. Inzira y'ubuhigwe ni inzira y'ukurangura amabwirizwa y'Imana no kugira ingeso nziza z'umubano mwiza. Iyo niyo nzira y'ubuhigwe ishoboka, kurangura amabwirizwa y'Imana no kugerageza kuronka ingeso nziza z'umubano mwiza. Mu gisomwa ca mbere no mu gisomwa ca kabiri bashimikiye kwibwirizwa rya kane ryerekeye cane cane abana ku bavyeyi babo. Bati wubaha umuvyeyi, wubaha se, wubaha nyina wiwe, niwe azoramba kandi azokubahwa nawe mu bibondo vyiwe. Mu gisomwa ca kabiri iruhande y'iryo bwirizwa ritunganya imigenderanire y'abana n'abavyeyi, bongeye ko rero ingeso nziza z'umutima, umutima w'impuhwe n'ikigongwe, umutima wo kurekuriranira, umutima wo guhanurana, uw'ukwengengana, na cane cane w'urukundo ruvuye ku Mana, ubwirijwe kuranga abagize umuryango kugira ngo umubano ube uw'ubuhigwe bwa bose. Iyi nkingi ya kabiri nayo nyene rero murumvira hambaye cane. Ndabifurije kwama muriko murayizirikana, muyiroresha ku miryango no ku mibano yacu, kugira ngo muyitwararitse ibafashe kuzogira umwaka mwiza w'umwumvikano aho mubaye, haba mu ngo zirya muzi, haba no mu mibano irya nyene muzi. Abantu barashobora kuba batanguye bumvirije neza umugambi w'Imana, ariko iyo batitwararitse kubaha amabwirizwa y'Imana kandi yose, ngo bitwararike kugira ingeso nziza, umubano urashobora kutabandanya neza, ahuko umuryango cyangwa umubano uba uw'ubuhirwe ugahinduka nk'umuriro udahera, bene wo basigaye bahunga. Kandi bose ntitugahindura imiryango n'imibano yacu ngo ihave iba nk'umuriro udahera, kuko tuca tubura iyo tuwuhungira. Inkingi ya gatatu ni ukumenya ko kuri iyi si ibigora vyamyeho, ibigora vyamaho. Nta muryango canke nta mubano ubura ingorane ukiri kuri iyi si. Rabe no muri uru rugo rweranda rw'i Nazareti, urugo rwarimwo Imana. Naho rwari ururimwo umwana w'Imana, womengo rwabaye nta kirurenga. Mwibaze namwe, umwana yagiye kuvuka, hari itegeko rya leta ritorohereza abavyeyi, kuko kugira urugendo mwibungenzi inda y'imvuka murumva ko atari byoroshe. Hageze ko umwana avuka barabura indaro, avutse bamworosa udushambara. Ubwo ni bwa bworo bushobora gutera ingo n'imiryango imwe imwe. Hanyuma umwana akiri uruhinja barondera kumwica, kumugirira nabi. Abavyeyi rero babwirizwa kumuhungana mu mahanga
ngo bamukingire impanuka akingana uko angana. Haba ku bavyeyi haba no kuri uwo mwana murumva ko ari amagorwa. Duca twumva ko atamagorwa urwo rugo rutaronse, ariko igihimbaye twokuramwo si uko twokwikwegera amagorwa ntakaze ntakabe n'ukuba, mugabo nuko tworaba ingene abavyeyi bavyifashemwo bakagumiza umutima ku Mana kandi bakaguma barondera gukora ico Imana ishaka ko bokora igihe cose. Muri vyose no kumenya kwama duhezagira Imana, tukama nyabona dushira imbere kumenya ico Imana igomba ko twokora kugira ngo tuve muri izo ngorane. Ico Imana igomba ko twokora kijanye n'ishaka ryayo. Nguko maze kubibabwira ikindi gihe, iyo utanguye iyo uri mu ngorane ugatangura kwidogera Imana mu ngorane urimwo, n'inyishu Imana ibiriko iraguha ntuba ukizibona. Kumwe kuguma ariko arariragurika, nababwiye ko amosozi ahava akamwuzura amaso, maze n'inyishu ziri ku ruhande yiwe ntaba akizibona. Utaronse uza kuguhanagura ayo mosozi, n'inyishu ziri ku ruhande ntuzibona. Nitube nka Mariya na Yosefu, tugume twizigiye Imana mu kurangura imigambi iyo ari yo yose. Inkingi ya kane niyo ukumenya ko ico umuryango canke ico umubano ubereyeho ari ubuhigwe bw'abawugize n'ugushigikirana kw'abawugize. Duhereye kuri rwa rugo rwa mbere Imana yaha umuntu, turabona ko Imana yaremye umugore kugira ngo abo mufasha umugabo bompi buzuzanye bamarane ubunyakamwe, kuko muri iyo si y'ibikikije umuntu, naho byose ijambo ry'Imana ritubwira ko byari byiza, ngo nta na kimwe cyashoboye kubumba umugabo, kubumba umuntu. Yari yagumye yumva ubunyakamwe, akaguma yumva ko ari wenyene, n'Imana yonyene yarabibonye. Iki kintu rero kirahambaye. Inkingi ya nyuma nshimye kubabwira kuri uyu muryango mweranda w'i Nazareti, mbona ko yotugirira akamaro, n'uruhara rw'abakuze mu kurera abana n'abakiri bato no mu kubakingira impanuka. Uruhara rw'abantu bakuze, rw'abavyeyi mu kurera abana n'abakiri bato no mu kubakingira impanuka. Ntarinze kuvuga impanuro twumvise Pawulo yahaye abavyeyi, ati namwe bavyeyi ntimuturubika abana banyu bohava bihebura. Ntarinze rero kuvuga gusubiramwo izo ngeso zose yavuze, nagira ngo muze murazirikana iki gikorwa Yosefu yakoze cyo gukingira impanuka umwana Yezu. Yezu bagomba kumwica. Burya impanuka yose ishikiye umwana kuko abuze ikimukingira iramwicira ubuzima iyo ari yo yose. Naho ngaha batubwiye ko Yezu bagomba kumwica, mugabo ikintu cyose kije guhungabanya ubuzima bw'umwana akiri umwana kiramwicira ubuzima. None ubwo turacitwararitse kubahuka kurera abana no kubakingira mu isi ya none isanzwe irimwo impanuka nyinshi, cyane cyane ku bana. Ubwo mu miryango n'imibano yacu turacubabuka kurerana hagati yacu, duhanurana no gukingiranira impanuka. Kenshi turafise urwitwazo kuko tugira tuti biragoye, mugabo nyene ico tubona no mu muryango mweranda nuko ico gikorwa cyo gukingira Yezu caragoranye. Nka Yosefu umugabo mu rugo camusaba kwiyibagira,
agashira imbere ishaka ry'Imana n'ineza y'umwana na nyina wiwe. Twibuke ko haba mu gihe cyo guhungisha umwana canke mu kumuhungukana, umumarayika batubwiye ko yaza mu gihe cyo kuruhuka aryamye. Ntitwibaze gusa ngo nuko yabwirizwa kumubwirira mu ndoto, mugabo turaba ico gihe yamaza aryamye mu gihe yobwirijwe kuruhuka, akamubwira ngo vyuka ujana umwana na nyina, ngo agaca vyuka mw'ijoro. Ijambo ry'Imana ryasubiyemo neza ngo mw'ijoro, yaca vyuka mw'ijoro. Bari nuko ushobora kubwira bati iryo jambo yaraheza akarigumya ku muzirikanyi, hanyuma rero buno bukeye agaheza akarirangura, mugabo batubwiye ngo yaca vyuka mw'ijoro akajana umwana na nyina. Ukurera abana rero co kimwe no gukingira abakiri bato ntivyigeze vyoroha, ntibizokwigera vyoroha, kandi vyamye bisaba ukwigora kudasanzwe, mugabo niryo banga ry'abavyeyi, niryo banga ry'abakuze. Mbere ngaho nagira ngire nti mu miryango no mu mibano nitumenye ko igikorwa cyo kurerana no gukingiranira kidusaba kwiyibagira, tukemera kwitanga. Ico gikorwa gishoboka iyo dushize imbere ukurangura ishaka ry'Imana be n'ineza y'uwundi, cane cane uwo turuta. None rero ndabipfurije kubakira imiryango n'imibano yacu, eka mbere na ya ekleziya muryango yacu, kubakira kuri izo nkingi umuryango mweranda wubakiye ko, ukabona kubaho mu buhirwe kandi ugashobora kuzanira urukiza isi yose. Ariko nk'uko Pawulo mweranda yabiduhanuye, kandi n'umuryango mweranda ukabiduha ko akarorero, hejuru ya vyose tuhashire urukundo rwiyibagira, rugashira imbere ishaka ry'Imana n'ineza y'uwundi. Tubigenjeje gutyo niho uyu mwaka twaraye twakiriye w'2023 uzotubera twese umwaka mwiza, uduhimbara twese, kandi ukadutuma tugirira abandi akamaro. Imana nibandanye duhezagira, maze umwaka wose muze muwumare namwe muyihezagira, kandi muhezagirana mu miryango n'imibano yanyu. Amen.